Abantu benshi babarirwa muri za miliyoni kw'isi usanga basenga mu madini y'abaprotesta. Abo rero baribaza ati ayo madini yoba yavuye hehe? Uyu munsi tugiye kubagarukira ku mugabo witwa Martin Luther yazanye ico bitwa amadini y'abaprotestante. Hari abavuga ko nta wundi muntu mu mateka yigeze yandikwaho vyinshi cane nk'ivyanditswe kuri Martin Luther kiretse umutware we Yezu Kristo. Ivyo rero n'ivyanditswe n'ikinyamakuru citwa Time. Ivyo Luther yavuze n'ivyo yakoze vyagize uruhare mu kuzana ibitekerezo vyo ku rwego rw'idini vy'ivugurura, bavuga ko vyari ihinduka rikomeye cane mu mateka y'abantu. Nguko rero uko yanagize uruhare mu ihinduka ry'imyumvire yo mu rwego rw'idini ndetse no mu mihindukire ikomeye y'amateka yo ku mugabane w'Uburayi. Ni nawe kandi yashizeho urufatiro rw'imyandikire yemewe y'ururimi rw'Ikidage. Bibiliya yahinduwe na Luther na n'ubu ni abantu benshi mu bantu bakoresha ururimi rw'Ikidage bifashisha. Martin Luther rero yavukiye aho bitwa Eisleben mu Budage mu mwaka wa 1483. Nubwo se yakora mu kirombwe bacukuramwo ubutare, yashoboye kubona amafaranga ahagije kugira ngo Martin Luther yige mu mashure meza. Kugera aho mu mwaka wa 1501 Martin Luther yagiye kwiga kuri kaminuza y'Efes. Mu bubiko rero bw'ibitabo bwo muri iyo kaminuza niho yasomeye Bibiliya ku nshuro yiwe ya mbere. Yavuze yuko ico gitabo camushimishije cane ndetse ngo aranipfuza avuga ati ico mpa umunsi umwe nanje nkatunga igitabo nk'iki. Ageze rero mu kigero c'imyaka 22 Martin Luther yagiye mu kigo c'abihaye Imana CFET citiriwe Auguste. Nyuma rero yaje kuja kwiga kaminuza ya Wittenberg, anahakura impamyabushobozi hanitse mu vya teologiya. Luther rero yumva ko Imana itazigera imwemera ndetse rimwe na rimwe yaja yumva yihevye kubera ko umutimanama wiwe wamucira urubanza. Icakora kwigisha Bibiliya, gusenga ndetse no gutekereza ku vyo yasomye vyaramufashije kurushaho gusobanukirwa ko Imana ibona abanyavyaha. Luther rero yasobanukiwe ko kwemerwa n'Imana umuntu atabikorera, ahubwo ko abafise ukwizera bose babiheshwa n'ubuntu bw'Imana butagira akagero. Ivyo rero abisoma mu Baroma ikigabane ca mbere umurongo wa 16 n'ikigabane ca gatatu umurongo wa 23 n'uwa 24 n'uwa 28. Professor Katz Alande, umuyobozi w'ikigo gikora ubushakashatsi ku isezerano rishasha, yaranditse ati yasomye Bibiliya yose uko yakabaye kandi ayitekerezaho kugira ngo amenye niba ubwo bumenyi busha yari yungutse buhuza n'ibintu Bibiliya ivuga, maze asanga bihuza ahantu hose. Inyigisho rero ivuga ko umuntu adaheshwa agakiza n'imirimo runaka yakoze canke penitensiya yahawe, ko ahubwo agaheshwa no kwizera. Yakomeje kuba inyigisho yifatiro mu myizerere ya Martin Luther. Imyumvire rero ya Luther kubirebana no kuntu Imana ibona abanyavyaha yatumye agirana amakimbirane na Kiliziya Katolika y'i Roma. Muri ico gihe abantu benshi bizera ko nyuma yo gupfa abanyavyaha bagomba guhabwa igihano mu gihe runaka. Icakora bavuga ko ico gihe cashobora kugabanwa n'indulgensi ya Papa yahaye umuntu wese atanze amafaranga. Abantu rero bagurisha indulgensiya, urugero nka Johannes yakora arikiepiskopi wa Mainz yitwa Abbot, yakora ubwo bucuruzi burimwo inyungu bwo kugurisha indulgensiya muri rubanda rwa giseseka. Abenshi rero babona ko indulgensiya ari nk'ubwishingizi bw'ivyaha bazokora mu gihe kiri imbere. Luther rero yarakajwe cane n'ubwo bucuruzi bw'indulgensiya. Yarazi ko umuntu adashobora kugura n'Imana. Ku mpera z'umwaka wa 1517 yanditse ibirego 95 bizwi cane arega Kiliziya Katolika yuko yakoresha nabi ububasha yari ifise mu vy'ubukungu, inyigisho no mu vy'idini. Luther rero yohereje kopi z'ivyo birego arikiepiskopi wa Mainz yitwa Abbot, ndetse yavyohereza n'izindi ntiti zitandukanye. Yashaka ko haba ivugurura, ntiyashaka kwivumbura kuri Kiliziya Katolika. Abahanga rero benshi mu vy'amateka bavuga ko
ivugurura ryatangiye mu myaka w'igihumbi majana 517 canke nyuma yaho gato. Luther rero ntabwo ari we wenyene winubira amakosa ya Kiliziya Katolika. Imyaka ijana mbere yaho Jan Hus wo muri Republika ya Czech yaharanira ko ibintu vyahinduka ku rwego rw'idini, yari yaragwanyije ubucuruzi bw'indurujesiya. Uwitwa John Wycliffe w'umwongereza yari yaragaragaje mbere ya Hans ko imigenzi imwe yo muri Kiliziya itari ihuje n'ivyanditswe. Abandi bantu babayeho rero mu gihe kimwe na Luther aribo Erasmus w'i Rotterdam na Tyndale wo mu Bwongereza basavye ko hobaho ivugurura. Ariko inyandiko za Luther nizo zamenyekanye cyane kandi zigera kure kurusha iz'abandi bose, kuko we yifashishije imashini icapa yahinduwe na Johannes Gutenberg wo mu Budage. Iyo mashini icapa ya Gutenberg yatanguye gukoreshwa imense mu mwaka w'igihumbi majana 455. Mu ntangiriro z'imyaka y'igihumbi majana 5 mu miji 60 yo mu Budage hariho imashini zicapa no mu yindi miji 12 yo mu bindi bihugu vy'i Burayi. Ku nshuro ya mbere rero mu mateka y'abantu, abanyagihugu bashobora kumenya amakuru babishishikaje mu buryo bwihuse. Abantu bacapishije ku mashini ivyo birego 95 vya Luther baranakwirakwiza, ariko birashoboka ko ataruhusha Luther yari yabibahereye. Ikibazo cere c'ivugurura muri Kiliziya nticari kikiri ikibazo cihariye na bamwe. Cyahindutse ikintu rero kigibwaho impaka n'abantu benshi, maze Luther ahita ahinduka ikimenywa na bose mu Budage. Hari hashize rero ibinyejana vyinshi Uburayi butegekwa n'ubutegetsi bubiri bwari bufise inguvu, ubwami butagatifu bw'Abaroma na Kiliziya Katolika y'i Roma. Hans Liege yigeze rero kuba perezida w'umuryango wa Federation Lutherienne Mondiale, asobanura ko umwami w'abami hamwe na papa bari bunze ubumwe nk'izuba n'ukwezi. Icyakora byari bigoye kumenya uwo ari we izuba canke uwo ari we ukwezi. Mu ntango z'igihumbi majana 5 ubwo butegetsi bwompi bwari bwaratanguye gutakaza inguvu, vyagaragara ko hari ibintu vyari bigiye guhinduka. Papa Leo wa 10 yagize ico avuga kuri ivyo birego 95, ashira iterabwoba kuri Luther amubwira ko bazomuca muri Kiliziya Katolika nastisubiraho. Luther rero yaranamusuzuguye, anasomera urwandiko yari yandikiwe na papa ku mugaragaro, ndetse asohora n'izindi nyandiko zishishikaza ibikomangoma kuvugurura Kiliziya, kabone naho papa yaba atabimuhereye uburenganzira. Mu mwaka w'igihumbi majana 521 Papa Leo wa 10 yaciye Luther muri Kiliziya. Igihe Luther yere yajurira ko avuga ko arenganye, umwami w'abami Charles wa gatanu yaramuhamagaje ngo aze yisobanure imbere y'inteko y'ibikomangoma i Worms. Urugendo rw'imisi 15 rero Luther yakoze mu kwa gatanu mu gihumbi majana 521 ava i Wittenberg aja i Worms, kwari nk'ubw'umwami atabarukanye intsinzi. Abanyagihugu bose bari baramushigikiye, kandi abanyagihugu bari ku mabarabara yose bashaka kumuraba. Ageze i Worms rero Luther yagiye kwisobanura imbere y'umwami w'abami n'ibikomangoma ndetse n'uwari ahagarariye papa. Jan Hus nawe rero yari yarisobanuye imbere y'inteko nk'iyo i Constance mu mwaka w'igihumbi majana 415, nyuma bamutwikira ku giti. Nubwo rero abari bahagarariye Kiliziya ndetse n'ibikomangoma bari bamuhanze amaso, Luther yanse kwivuguruza ngo kiretse abamugwanya bamwemeje ko yibeshe bahereye kuri Bibiliya. Ariko nta numwe wabashije kumuhiga ku bumenyi bw'ivyanditswe. Inyandiko rero bise iteka ry'Uwomuzi niyo yatanze umwanzuro w'ubwo rubanza. Iryo teka ryavuze ko Luther ari kigande, ko inyandiko ziwe ziciwe, kuko yari yaraciwe na papa n'umwami w'abami amaze kumwitwa ikigande, ubuzima bwiwe rero bwahise buja mu kaga. Hanyuma habaye rero ibintu bitunguranye byatangaje abantu benshi. Ari mu nzira asubiye i Wittenberg, Luther yashimuswe n'abantu bari batumwe n'umugiraneza Frederick de Saxo, ashaka kuyovya uburari ngo abansi biwe badakomeza kumushakisha.
ivyo rero vyatumye Rutere acika abansi biwe, baramujanye bamuhisha mu ngoro y'i Wittenberg, yari ahantu hitaruye. Agezeyo rero atereka ubwanwa ariyoberanya, asigara azwi kw'izina ry'umutware yitwa Junk Joke. Mu mezi 10 yakurikiyeho, Rutere yari yihishe mu nzu y'umutamenwa y'i Wittenberg kuko yahigwa n'umwami w'abami hamwe na papa. Hari igitabo kibisobanura kigira kiti: mu gihe yari i Wittenberg nibwo yanditse ibitabo vyinshi mu buzima bwiwe bwose, World Heritage. Aho rengo ni naho yahinduriye inyandiko ya Erasmus n'ivyanditswe vya Kigiriki mu Kidage. Kikaba rero cari kimwe mu bihambaye yakoze. Kubera rero ko batigeze bashiraho izina rya Rutere, uwahinduye iyo Bibiliya yacapwe muri Nzeri mu 1522 yaje kwitwa Bibiliya ya Nzeri. Yagugwa rero amafaranga angana n'umushahara w'umwaka w'umukozi wo mu rugo. Ariko rero ivyo ntivyabujije ko iyo Bibiliya ya Nzero ishakwa n'abantu benshi cyane. Mu mezi 12 iyo Bibiliya gusa yari isubiwemwo inshuro zibiri, hacapwa kopi zirenga 6,000, ndetse mu myaka 12 yakurikiyeho iyo Bibiliya yasubiwemwo inshuro zirenga 69. Mu mwaka rero w'1525 Martin Luther yashingiranwe na Katharina von Bora, yahoze ari umubikira. Katharina rero yarazi kwita ku vy'urugo, kandi yarashoboye kwita ku kibazo vyategwa nuko umugabo wiwe yaganira n'abantu. Uretse rero umugore n'abana 6, umuryango wa Rutere waje kwakira inshuti, intiti n'impunzi. Mu myaka ya nyuma y'ubuzima bwiwe, Rutere yari umujyanama wubashwe cyane, ku buryo amakoraniro y'abantu yaza iwe aje yitwaje amakaramu n'impapuro vyo kwandikako inama ziwe ari bubahe. Izo nyandiko reza zabumbiwe hamwe mu gitabo ciswe Letters Teach Leden. Ibiganiro rero Rutere yavugira ku meza, ico nivyo bisobanura. Hashize rero igihe ico gitabo gifise umwanya wa kabiri nyuma ya Bibiliya mu vyasomwa cyane mu rurimi rw'Ikidage. Rutere yarangije guhindura ivyanditswe vya Giheburayo mu myaka y'1534. Yari afise ubuhanga bwo guhuza inyandiko, injano no guhitamwo amagambo. Ivyo vyatumye rero haboneka Bibiliya yumvikana neza kuri rubanda rusanzwe. Rutere rero yanditse avuga ko kuburyo yakoresheje ahindura ayo mabibiliya, yagize ati: twaganiriye n'umuvyeyi mu rugo iwe, tuganira n'abana mw'ibarabara, ndetse n'abanyagihugu basanzwe mw'isoko. Dutega amatwi twitonze, twumva ko uko bavuga, maze duhindura dukurikije uko bavuga. Bibiliya ya Rutere yaje kuba urufatiro rw'amategeko y'imyandikire y'ururimi, yaje kwemerwa hose mu Budage. Rutere rero ntiyari afise ubuhanga bwo guhindura gusa, ahubwo yari afise n'ubwanditsi bw'ubuhanga. Bavuga ko mu gihe cyose yamaze yandika, yasohora inyandiko buri vyumweru bibiri. Zimwe rero muri izo nyandiko zarimwo amakare nk'aya nyenezo. Nubwo rero inyandiko ziwe za mbere zari zirimwo imvugo ityaye, ntabwo imvugo yiwe yigeze igabanya ubukana, kuko Rutere yagenda asaza. Inyandiko rero ziwe za nyuma zo zagenda zirarushaho kugira ubukana. Hari igitabo kivuga ko ivyo Rutere yanditse bigaragaza ubukana bwiwe bw'indengakamere, hamwe no kubura rero ukwicisha bugufi n'urukundo, ndetse n'ivyiyumviro bikomeye yari afise vyo kumva ko yatumwe n'Imana. Mu Kidage bavuga yuko ari Lexicon für Theology and Culture, inkoranyamagambo ya theology na kiliziya. Igihe rero intambara y'abanyagihugu yarotaga, maze abantu benshi bakicwa mu turere twategekwa n'ibikomangoma, babajije Rutere ico avyiyumvira ko kuri ivyo vyabaye. Mbese abanyagihugu bari bafise n'impamvu yumvikana yo kwivumbura ku bategetsi babo. Rutere rero ntiyigeze ashaka kwivumbura kuri abo banyagihugu ngo atange igisubizo cari gushimisha benshi muri bo.
yizera ko abagaragu b'Imana bagomba kumvira abategetsi. Ivyo rero akaba yabifatira ngaho ahereye mu Baroma 13 umurongo wa mbere. Lutero yavuze ko atabiciye ku ruhande iyo myivumbagatanyo igomba guhoshwa hakoreshejwe inguvu. Yagize ati: ubishoboye wese abasogote abarwanye abice. Hans Rige yavuga ko ico gisubizo catumye Lutero atakaza benshi mu bantu bari bamushigikiye ico gihe. Ikindi kandi wosigarana nuko inyandiko za Lutero yanditse ku Bayahudi banze guhindurira ubukristu, cane cane iyo yise On the Jews and their Lies, Abayahudi n'ibinyoma vyabo. Yatumye rero benshi bavuga ko umwanditsi w'ivyo bitabo yanka Abayahudi. Ivugurura ryatanguye n'abantu nka ba Lutero, Calvin na Zwingli, ryatumye havuka imyumvire misha yo mu rwego rw'idini bise ubuprotestanti. Umuragere w'ingenzi Lutero yasigiye ubuprotestanti n'inyigisho yiwe yibanze yuko ukwizera ari ko gutuma umuntu yemerwa n'Imana. Buri ntara yo mu Budage yategekwa n'igikomangoma yashishikazwa abaprotestanti canke abakatolika. Ubuprotestanti rero bwarakwirakwiriye kandi bushikikirwa n'abantu benshi bo mu bihugu vyo mu majaruguru y'Uburayi, mu Busuwisi, mu Bwongereza, mu Buholandi. Ubu abaprotestanti babarirwa muri za miliyoni amajana. Abenshi rero mu bantu batemera imyizerere ya Lutero yose n'ubu baracamwubaha. Mu cahoze ari Republika Iharanira Demokarasi y'Ubudagi, yari ikubiyemwo n'intara za Eisenberg, Erfurt, Wittenberg, Waterberg. Mu mwaka wa 1983 zihije isabukuru y'imyaka 500 Lutero amaze avutse. Ivyo bihugu rero vy'aba socialiste vyemeje ko ari umuntu akomeye mu mateka y'umuco wo mu Budagi. Ikirenze ivyo rero, umuhanga mu vya teologiya w'umugatolika wo mu myaka za 80 yavuze ko jambo make ingaruka Lutero yagize ku bantu, agira ati: nta muntu yabayeho nyuma ya Lutero yahamwe nkawe. Professor Arande yanditse avuga ati: buri mwaka handikwa n'imiburiburi bitabo bisha 500 bivuga kuri Martin Lutero cankwa ko ivugurura, kandi vyandikwa hafi mu ndimi zose zikoreshwa cyane kurusha izindi ku isi. Martin Lutero yarazi ubwenge cyane, akabasha kwibuka ibintu byinshi cyane. Yari intyoza mu magambo kandi yagira umwete cyane mu kazi. Ntiyihanganira na gato ivyo yabona ko ari uburyarya. Vyamutera rero ishoza kandi yahita agira icyakoze muri ako kanya nyene. Mu kwicenda mu 1546 ubwo Lutero yari Eisenberg aryamye agiye gupfa, inshuti ze zamubajije niba agitsimbaraye ku myizerere yigishije abandi. Yabasubije ati: yego. Lutero yarapfuye, ariko abantu benshi baracakomeza ku myizerere yiwe na n'ubu. Inyuma yaho rero amadini y'abaprotestante baje kugira nabo ivyo badahurije ko baracanamwo, havamwo abakizwa abo bitwa abapantekoti, havamwo abafekabu n'ayandi madini menshi atandukanye gushika yaho agwira akagerana n'ubu. Je nariko ndabashikiriza kino kiganiro nk'abandi Blaise journaliste, nkabasaba abantu bose bataragira subscribe kuri page ya Facebook yanje Update Hit News no kuri channel yanje ya YouTube ko bosimbira ko bakagira subscribe kugira buri munsi zohacisha ikiganiro gishasha bazohore babona notification. Stay tuned. Abantu benshi babarirwa muri za miliyoni ku isi usanga basenga mu madini y'abaprotesta. Abo rero baribaza ati ayo madini uyoba yavuye hehe? Uyu munsi tugiye kubagarukira ku mugabo witwa Martin Lutero yazanye ico bitwa amadini y'abaprotestanti. Hari abavuga ko nta wundi muntu mu mateka yigeze yandikwaho byinshi cyane nk'ivyanditswe kuri Martin Lutero kiretse umutware we Yezu Kristo. Ivyo rero nivyanditswe n'ikinyamakuru citwa Time. Ivyo Lutero yavuze n'ivyo yakoze vyagize uruhare mu kuzana ibitekerezo vyo ku rwego rw'idini vy'ivugurura. Bavuga ko vyari ihinduka rikomeye cyane mu mateka y'abantu.
ngo ukore uko yanagize uruhare mu bihinduka ry'imyumvire yo mu rwego rw'idini ndetse no mu mihindukire ikomeye y'amateka yo ku mugabane w'Uburayi. Ni nawe kandi yashizeho urufatiro rw'imyandikire yemewe y'ururimi rw'Ikidage. Bibiliya yahinduwe na Luther